Mbega mwabagabo aho bahababoheye Mbega mwabagabo aho bahababoheye Siren Mbega mwabagabo aho bahaba Binanza sasa mbega mwabagabo aho bahabo bazane beshu kwaza bazane beshu ndavyumva musteni beshu niho ndavyumva neza Kan mbega mwaba sinabwo mvuge muderante mbega mwabagabo aho bahababoheye aho bahababoheye Kori babaha Birashushe Hosy banza uvuge twongera Mbega mwabagabo mwe aho bahababoheye Mbega mwabagabo mwe aho bahababoheye Ngero bifatanye Mbega mwabagabo mwe aho bahababoheye Kabe mjendagerageza utanze amanota nagerageje Oya kandi nakubwiye uvuga ijambo rifatanye Mbega mwabagabo mwe aho bahababoheye Mbega mwabagabo aho bahababoheye sivyo twashaka ivyo nibiki ivyo nibiki qu'est-ce qu'il y a pas na ndirimbo ya Misa Champagne Nabwiye n'umunsi warundi dufise inyama ziryoshe cyane kubera ziriya mpene zahari iwacu impene zimwe oyaye bivana n'ubwatsi zirya n'icyuhiro icyuhiro cy'iwacu ni naturere nakose mubwira n'abantu bose bava mu zindi ntara bagiye kugishisha mu Cibitoke impene zo mu Cibitoke mukazobana biteganiro Mwandanya muri ivyo vyatsi. Vyatsi vyo mu zindi ntara ko impene zose ziva mu ntara hagati nta Bujumbura ntiborora impene. Hari ziva nga haruguru. Misozi hanami isagara. Inka ikamwe ico yari. Ziba zirushe. Urabona ibintu vyangiye mu Ico gituma ubona zitanaryoha. Tuzisiga ngaha tukaja mu Cibitoke. Urigero ubona kumene hatuzi yawe. Hano hari Mokenzi kuki watoreka gusha. Niko bavuga. Donc sigla twara hazora. Ndiko nari kushira mu ndirimbo za Mokenzi mugabo Mokenzi Melanin Boy Venturo Zenobino muzee wa mix crash machine ba DJ Asero DJ Barm n'abandi ba MC Amipro MC Nyabenda hushura muheruka yari yicaye kwino ntebe yakoze n'ikiganiro cyiza cyane wewe mashuru Nyabenda wese silasi hushura nawe n'abandi Bonjour, bon après-midi. Comment allez-vous? Abantu biwacu mu Cibitoke ca Rugombo. Hi. J'espère que vous allez bien. Fise abatumire babiri, nabantu babashinga ntahe babiri ngaha. Je ndaba murampagati? Barampagatiye. Nagambye Karaje hagati. Ikirundi turabaswarundi twese ngaha. Jewe na papi. Papi muramuzi. Papi wanje akaba abandi bamuzi nka Renova irambona mugabo je ni papi sokuru mu mwuga hanyuma ndafise n'undi muto naza kwivuga mugaka duhere kuri mubaha nitwa hello my people zo kumva twabihevye kako mindu my fans ba Siren Vibes TV we are here in the house tuje na vibes zidasanzwe Dizinzo twazituranga rero kulo 31 utahandi hahaboro nitwa Renova irambona ndi son papi ndi son grand-père mwuga bien sûr ama quoi Haribindi bari cyane karibu kiganya chachi meze ego wano komenduru nka papi rimwe gake buhoro molo buke nitwa gute nitwa Clovis mugabo abantu benshi banyita Nakos Nakos kari muri Siren Vibes murakoze cyane gume ko bitagwa haginagira mpe defi nova ni jambo mvuga ucurisubiramo Bats abana barateta kuri base kuro birashoboka vuga ati ni jambo abantu bose bararizi mwese murarizi kandi mwese bashaka kurisubiramo Mbega mwabagabo aho bahababoheye Mbega mwabagabo aho bahababoheye Siren Mbega mwabagabo aho bahaba Binanza sasa mbega mwabagabo aho bahabo bazane beshu kwaza bazane beshu ndavyumva musteni beshu niho ndavyumva neza Kan Mbega mwaba sinabwo mvuge muderante Mbega mwabagabo aho bahababoheye
aho bahababoheye aho bahababoheye Kori. babaha et la répétition problème shida mugiye mubaze na kose Nagose bisubire mu bavyumvise Ibyo Mbega mwaba- biroroshye rwose mugatwo banza uvuge twumva Mbega mwabagabo mwe aho bahababoheye mbega mwabagabo mwe aho bahababoheye Mugeraho bifatanye mbega mwabagabo mwe aho bahababoheye kabe mjendagerageza utanze amanota nagerageje oya kandi nakubwiye uvuga ijambo rifatanye mbega mwabagabo mwe aho bahababoheye mbega mwabagabo mwe abe nako sibikuvuze uvuga ijambo rimwe rimwe mbega mwabagabo mwe aho bahababoheye mbega mwabagabo aho bahaboheye bahababoheye mbega mbega mwabagabo mwabagabo aho bahababoheye Yes. sivyo ntiwashaka ivyo ni biki yeah ivyo ni biki qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a pana ya ndirimbo ya Misa Champagne nabwiye n'umuswarundi abaswarundi ncarisha baswarundi no kuvuga bavuga igiswahili n'ikirundi ego abana mu buyenzi mu bwiza oya washaka basigaye baretoreye izina ngo n'abaswarundi washaka je mu kirundi kidateye amazi none ico sikindi weje kuvuga oya aho biza gutera agapfungu kubera ko ari kibaye kibazo ikibazo cyoroha cyaguma usanga hariho ubwo urazi impamvu ndakubajije iri jambo hantu twari turi uri vuga ijambo ryanze kuvuga okay nayo nayibonye ngo nzoguha aga challenge ucura mfata rero tunanje nanjye ncengwa mu mpore nta kundi none tugire gute okay bon karagaciyemwo uko mubabona bambaye imipira idasa muganitse k'ibintu bimwe Cibitoke summertime tubisanzwe kuvuga ibintu byinshi ndabivuga tutugenda okay Cibitoke summertime izoba ejo ku munsi wa gatandatu kuri dogodogo gasimama ntaraja kuri dogodogo kandi narabaye mu Cibitoke bon en fait abantu barafise ukuntu baba bategura ibintu ntafise umwanya kugira ngo sindabijemo ezo ibintu bifaka kutuvyumvira ushaka ko harimo amakonference au fait tubitegura kugira ntubijemo ushaka ko harimo amakonference kandi rero kibabaje n'amadaba promotion imisi yose kuma editions n'amadaba promotion kandi yagusa bora ngene papier nta rukuntu ngene ashaka kumwanyirika na kimwe mugabo bigaca bihera ntaje ikubita gashi nabo mwe mukubita gashi ko twabite mbega none kubera iki uzosiba nzandi muri jour yanga biri okay hanyuma urabitse ko tuzokesha ubuki bashobora kuzamo igitoro bro biroroshe igitoro nutse kiva hari iwacu yego ni ikizoshikana rero kizoba kivuye he wowe uratubwira ko bishaka kuza hanyuma tuzokwereka imiduga muri Rusizi limited ni gya nawe uratse ko ni mwaro naje buke alors hariho show indi ya tuzoheza saa 5 za Cyane 1er gose. septembre really kandi twebwe Muri Siren tubanziriza ko tukarya imitwe y'impene amakrade tukarya ubugari okay sinzi nabajanyiranije reka gato mubanze mutubwire ico Cibitoke summertime reka nakose bisubwira ko akora ko ndabivuga kenshi nakose tubwiye ni Cibitoke summertime ni iki exactly okay Cibitoke summertime ni evenement ngarukamwaka itegurwa na societe yitwa Rusizi Limited ariyo Jena Nova duhurikiyemwo n'abandi hanyuma ni evenement ifise objectif zibiri kugira ngo abantu baryoherwe bidagadure en même temps twebwe natwe tubiprofitiramo kugira tumenyekanisha intara yacu ya Cibitoke kubera ko iyo Rusizi Limited irimwo abantu bavuka mu ntara ya Cibitoke donc twebwe rero tuba dushaka kumenyekanisha intara yacu ariko tubicishije muri evenement yitwa Cibitoke summertime abantu bakaryoherwa mbega iyo muteguye Cibitoke summertime haraza nk'abantu batarabavuka ntara Cibitoke canke abarabavuka ntara gusa abantu bose babahawe ikaze si inama y'imvukira kiraba no kuryoherwa donc naho jewe abantu bavuka mu Cibitoke barazana n'abagenzi babo bavuka handi hari n'abandi bantu bakunda kuryoherwa bisanzwe baba bahawe ikaze abantu bose bavuye mu mihingo yose ubu nuko peut-être hari ikibazo c'umupaka n'abanyarwanda bahora baza muri Kongo nabo nyene baraza hakaba rero n'abandi bantu baba bari mu vacances ngaha abantu bose baba bahagaze je nibaza ko imaka muzo nk'abantu benshi kora ko deja Cibitoke hari ukuntu ibitoro vyaha promotinze cyane
biroroshe ubundi abantu baza bagiye kumwesha bace bagiramo kwidogodogo biroroshe yabivuze ni Cibitoke summertime ihari tugeze ku incuro igira kane ivyo abandi bita 4e edition hamba bavuye ivyo ntidukora Cibitoke summertime twarakoze na nyama cuma park and tour mu ntango ni nayo evenement twatangura nka Swiss limited hari lo 6 mars hatakitse sana tukwezi kwa gatatu 2021 ubu rero tuje na Cibitoke summertime mu yindi foroma mu kindi igicapo cha vibe after vibe 24 hours to 24 hours nonstop ambiance full muzuka 48 hours ego rero tubazaniye kandi nagashasha akabijya n'akabinyo twashizemwo ngabo kandi twabisabwe n'abakunzi bacu n'ubu nahagibone ko ndasamara gatoyi bane ko ndaraba mu mugwi wa Cibitoke summertime bavuga iki ni group irimo abantu gushika ubu ndabona ni 579 aho rero twatumye ko umwe wese atana abantu 10 no kuva fois 10 ça fait 5000 zirenga ibihumbi bitatu byababa bisigura ko abo bantu bitandatu twiteze ejo twize kuryohera gutanga umunezero utagabanije ku bantu barenga gato y'ibihumbi 7 kandi turazeye tuzoba turi kumwe nabo kuko Cibitoke summertime ni igiteramo kimaze kubaka abantu bacu ku buryo uwaje mu cyambere ntashobora gusiba mu cyakabiri icaga nawe bari mu masero marazicumagura hama ikindi naco tuguma kuri dogodogo kuko twese twumva Miami Beach abantu bavuye Mexique abantu bavuye Australie abantu bavuye Afghanistan abantu bavuye South Africa abantu bavuye Mozambique bose ngo tuzo gufata vacances Miami Beach abarundi tukaja Zanzibar abantu tukaja Mombasa bamusho usanga nico kibanza ki Miami Beach natwe ijya dogodogo yacu nubundi butunzi intara Cibitoke ifise kuko hari byinshi byo kuratira abantu kuratira ingenzi dufise mu ntara Cibitoke turafise amashuha mbere samwe abenshi baza ku mu rugombo kuruha mugabo hana yandi ari mu kibiri hana yandi ari mu bindi bice naho atarashobora gushigwa habona ku mugaragaro turafise ikindi kibanza abantu bazi ko hariho imva z'abadagi mu Cibitoke zizo mu myaka myinshi abantu bakurikana kahise bacho kumenya ati ibi ni biki bintu ukarenga ngo ni biki mugabo ivyo dufise inzuzi nyinshi kandi nziza dufise novuga nti ikiyaya ciza cyane kurabona ni tambarare niko bavuga mu Swahili mugabo ni one way dufise ibarabara ryiza cyane ryonyene rimwe gusa route nationale nziza cyane itagiramo n'ikinogo na kimwe ni barabara ry'iwacu y'Imwaro igimaro urija muvuye he wavuye kumusaga bimeze gute mugwa twe guhera kuri aeroport ku kibuga c'indege kazima winjiye ntara ya guhera saniki guhera tuba tugiye nyene kandi mwaro raduga ndabona aho nyine heza ni bo hose mu Burundi bwacu mwiza mugabo urumva vyisibira cyoshe we nabazi ara confident nabanye cyo no nta na gatoyi confident ari hari je abantu henshi ndahababwiye nkabacanga mugabo ico nzi nuko babaye no mu Cibitoke yaranahitse kukarurama urumva rero yize kukarurama reka ndabashingira ntahe ndafise histoire mu Cibitoke nazopfa nibagiye nayo mwana mutoya kandi gambe ndayivuze ni rya mbere nibaza ko na papa ngira yibagiye nkifise 5 ans naniga kukarurama hama hariho ahantu bari bateye umurima w'ipiripiri hama nari umwana muto yana kandi ndagana kushimisa bari inkoni apana bateye bari baremye ipiripiri uca kwishuri iminsi yose ukubise ndi inkoni iminsi mama washaka kuja kwishuri okay mama yabanza kunkubita rero uwo munsi ndagenda nza gukinira muri uwo murima w'ipiripiri sawa hanyuma ipiripiri rero ishiranyakira kweri wewe fresh yarambavye twaba narabagenda oui kuri 7 je pense ntaho nibuka ndaheruka ico gihe tuhaba twavuye ukarurama uratse ukarurama yes jana ntaho nibuka ndaheruka ico gihe nyene mugabo ndahazi izina ndaja kwarondera ko narakuze navuye aho hantu ipiripiri irikiramba gushika muhira ipiripiri irikiramba kandi umubiri wose bana ngo ngaha ngo canke umubiri wose warayiryamyemwo ku murima wowe rene wari ipiripiri n'amababi ngira araba nibaza ego nibaza ko nawuciyemwo ebana n'amarozerefu nasimugira basesa bangyamika mu micanga bakamvumbagaza kugira ngo ipiripiri here donc j'ai des souvenirs mu Cibitoke ikindi gihe papa
ngiyo souvenir nimbi ntizo nimbi Jackson mbi gusa ndabwiye nimbi ngeho ngene mpava harasubirayo usumwe papa yaragiye ku kazi namwe atanafise senka namwe namutoye acagenda ambwiye Ozi uze kugenda rero Oziane kiyaga witwa Oziane ntibari heza barabanebwe niho nawuzerera yavuye yage bari heza hama agiye je narinze mbwiye nje kuyerera nyene vya vrai narinze arandugitse hama canitera hari umusozi hari ishamba quelque part ahantu twaba sindagibuka neza mbwa hari ishamba tutaje gukurayo ibizinu turabona bato Chadufata rero ebana ava midi yose twari turi mu ishamba kurondera ibizino papa tatarasanga sihondi hama acambaza wose nabwiye ntuve ngana mbwa yo je wabwiyenze kugenda shandagiye nkoni kwero umunsi ngira yo nzo nyine papa yamaye kuva mbaye mu buzima bwanje bwose donc mu Cibitoke focus wagira ngo nkiri bikomere byasaba kuza muri evenement rero ngira nkiri bikomere ndakwemera gatongo gatoya ndakwemera gatongo gatoya c'est vrai aho uzora iminanasi c'est vrai ego kandi ahantu bafite amatongo iwabo imugina haramera inyamakarabo kagurutsi ngoma nyamihana inyamakarabo barampaye itongo barampaye itongo mugabo unyumvike ngo koranga kugiye story babaje yego birabaje vraiment nivyo uraza ndagupimire wirimire mugabo a condition kuzorima mwinanasi itomate navyo birashoboka tushaka itomate nanasi ntazonge tomate ni fresh utazigi uzirimira abazigi kandi nkene vyonja okay tomate ni fresh barampaye umurima mu Cibitoke rero ndashaka ndabagire publicité mwese muzogende kuri dogodogo ejo kubera ko mutagiye muri manje barashaka ego cyatwisubirako ego rero hari activité yavuze kuja kura hari ibintu bavuze byo ko amatsi touristique ari mu Cibitoke yaba ibiyaya ego ikaburimbo nangere byo ni site touristique hari ahantu heza ego hariho aya mashuka umupaka wa mabayi na mugina harantu twa Kirinzi hari amapinus meza cyane uhageze ucushaka guhama nibiti byitwa pinus uhageze ushaka kwifotoza n'igitega n'igitega hose biriho ntari hose ugiye kuri twe bakuze batubwira ngo nivyo bakora mu nkoho zitwa Kalashnikov bon ugiye muri mabaye ukinjira muri buhoro otebe buhoro icyayi cy'ubuhoro giteye ahantu heza cyane kuyo uhageze ubona ati wow nageze muri ya Edeni ya yindi Adamu na Eva yakera ugiye ukabandanya ahantu hose wari imisozi ahari imisozi ni myiza ahari biyaya ni byiza mu Cibitoke ibitoke navyo ni none ikibazo cyane cyari eske aho turi kuravuga abantu bazoba baje muri Cibitoke summertime bazoshobora kugira chance yo kubibona muzo hari activité yo kubatembera canke bazovyironderera oya en fait uwo munsi donc ejo tugiye kuryoherwa tugiye kurya inyama tunywe dutambe dufise abantu benshi bazoduteramisha rero nibaza ko biri mu maprojet ya Rusizi yuko tuzohora dukora amatour dutwara abantu hari yes tubatembereza abantu hose tubabwire l'histoire ya hariya hari abantu bazina mujandi n'umuntu yagwanije abazungu cyane indora avuka hari umufasoni w'intwari nkamwe mwese yes nawe ivyo gendera ko no kwera wavukiye mu Cibitoke wahakuriye uhabaye niko baraguhonjeje ko yes urumva rero hari ibintu byinshi byo kumenya kuri iriya ntara naho twabaye nka 2 ans gusa ako nikijana rero abantu bazoba bari mu evenement tuzohora tubibabwira hama hazogera igihe tuhabatembereza biri mu kuri muzontembereza je mukora ndafise ibikomere wewe rero wewe tuzogutemberezayo ni warumaye twavuye office 5 ans après près 6 ans mugabo ubu nkije imyaka 28 ntarasubira je ndakwemerera kuzokwereka ku karura je ndi bon nese imyaka yiwe ntaro twisangiye ndakwemerera kuzogutwara kuri iryo shuri karurama yes Jenda guhaye umurima uyo nawe guhaye kuntembereza aho ninze mudodo aho hanase abigisha babiri cha baranterura mu bana bose bigisha ngikoze nuko nabibuka amazina nkuko nanacinja kubara mu mutwara barankunda naho natukatwo since ngira ngabavye uri mu mwaka tworondeza je ndi tworondeza ko je ndaza abigisha bakiriho abana muri rya entourage oui abenshi bigisha ku karurama bara nko kugenda nyene
je nk'ubunize ahandi mu Cibitoke nyene mugabo kuri witi donc nabigisha bacu usanga tubana hafi abageni bakuru banje bahiye bon none kwinjira ni gratuit oya dufise show ya toi dufise show ejo ya hano harimo Kenzi kukiwatoreka gusha niko bavuga donc c'est gratuit pour hazo ndiko nari kushyiramo indirimbo za Kenzi mugabo Kenzi Melanin Boy Benturo Zenobino mzee wa mix crash machine ba DJ Asero DJ Barm n'abandi ba MC Ami Pro MC Nyabenda hushura muheruka yari yicaye kwino ntebe yakoze n'ikiganiro cyiza cyane wewe mashuru Nyabenda wense silasi hushura nawe n'abandi nayandi masupyo ba MC Florian n'abandi amayandi ma surprises dufise no mu DJs wundi nka surprise azobavuye hariya kwa Emmanuel Macron mu France bose n'abandi n'izindi surprise nyene tubitse abo rero kuya byorohe ngo warubajije urumva ko iyo surprise yamaze kuyivuga kera none mu France hariya wa DJs benshi cyane mu journaliste wa kera n'ibanga rero kwinjira ni 10,000 muri regular ni 220 muri VIP ni 50 muri very VIP rero kugira ngo uje muri very VIP na VIP bitanuka kuri decoration decor yo muri very VIP izo bari yindi fashion na snap vraiment zo bati aha wari higa ntu muri VIP naho nyene hazo hasha neza cyane mugabo hatangana no muri very VIP hambavu y'ibyo ngaho muri VIP muri very VIP nta kwinyagaza kuko hari aba hotess bazo ko baragenda gutya baberewe bo muri budget watch protocol no muri Glamorous Ladies kugira ngo bafashe gutanga umunezero ku mu VIP nka wewe very VIP nka wewe washimwe cyane abantu bose mu shop malheureusement mushako muri kumwe kugira ngo utunye brochette nka 200 nturinde kurindira cyane akaba ari wagangayika gumaraba ko abantu bamerewe neza utumye Henkel 10 utumye whisky utumye vin icyo uzotuma cyose byose bizo bimeze neza cyane nuko rero hamana amasaha 8 nonstop uhera 11h gushika 11h 11h le 31 août 11h le 1er septembre 11h muziko zobuzimya mugabo tuba turasekeza duswegeranya ya mitwe yose shika 50 y'impene zapfuye inkoko nyene tu nyene twakira abantu ariko nivyo ni nagatoke evaluation ya Rusizi tuyigira hajya nyene dufise abagenzi baraye niki baca baza tugasangira hari rero n'abandi bataba baronse umwanya badusangayo cyo gituma mvise turiko turaguhamagara ati igara baza mu gitondo bavuye mu tanga ifoko uza gukora ubwatsi yego none nta kuntu bompira Itongo wabaye mwiza wa muzima ushaka igihe ikoro siginana yabaye gusaba abantu bafite ku histoire yanje babaje bakumva bashaka kumpoza kumarira baba muri Rusizi limited canke abanyecibitoke mwifuza ko ngaruka mu ntara yanyu ryohewe nkavayo nkizi bikomere mu nyongere irindi to à la fin de l'émission ndaza kubwira umuntu yitwa Gahanga Remi Nirera ari muri Australia afite Itongo nawe ntari mugayi iwabo Remi Itongo arashobora ntasho kugabira asho gutiza ikivi naho karimo cyane akugabira naho umuntu agutije ahantu urima Remi n'umwiza ntashobora kuntiza yongabira azonka ushaka ikivi ashaka n'urupapuro gusa je nakwemerera kandi sinisubirako yego rero tuzicabona ngaha kuri televiziyo en plus byabona no kuri Twitter tigisuma no bon je rero numva twahimiriza abantu bakunda show bakunda kuryoherwa je narafa pasi twaragiye imwaro no kuri biraryoshe kuva mu ntari mukaja mu yindi biraruhura icambere osibira haba hariho na climat umva ibiri different bavuga le climat ibiri different nabona yarangusoye bagati mana yanje donc le climat il est différent ni na climat umenyereyemo ibujumbure mu stress ni iki donc il faut ko twihama amasaha make yo kuruka kuryoherwa donc bahabaye ama opportunité nkaya anye bakrea ibitara mugira ngo badufashe kuruguka umunsi tugira amasaha make yose y'umunezero none ngo ube ari kurondera hano kuja kuryoherwa ejo nukuri fata imodoka nimba udafise igitoro cyo kiguri hariya anye kora ko ni wane hariya uzoza wujuje imodoka
hanyuma ubuzima buryoshye sitasiyo zo mu Cibitoke zikaba cyane gose azoberekana ova hano muca muri gito nivyo Cibitoke Summertime canke Rusizi Limited turiho kugira ngo itere ishari abavuka ntara ishari ryiza abavuka ntara kugira itere imbere nyanda kubwira yuko kuva Cibitoke Summertime itangura kuba hariho nk'amahoteli nk'atatu canke ane amaze kubaka kubera ishari ry'abantu bavuga twaje mugabo bimeze gute edition ya mbere twashikanye saa 5 saa 4 edition ya kabiri dushikana saa 5 edition ya gatatu twashikanye saa 9:30 z'ubuca mugabo abantu barakenera baryama baruhuka ubu ya kane niyo mpamvu tuvuga tuti pale abaryama nabo mu mahoteli yarubatswe yarubatswe n'ubu dusaba ahubwo n'abandi bavuka ntara n'abandi bose bashaka nta mutima mu bidufise n'abandi bavuka handi batwegere tubereke ingene kubaka Itongo canubaka hotel ibintu by'inyungu rusangi kugira ngo iterambere ribiterambere kurona iri ntara iri ahantu heza baguhaye ryo kurima ntiwitiranye ibintu ozi iminanasi ijya ntara iri ahantu heza aha ni mu Burundi aha ni mu Rwanda aha ni muri Kongo hari amanama ya CPGL canke East Africa sho kubera hari mugabo habera gute kandi bubo ko bataronka hava baryama nka bose bisigura ko ubu rero hariho ama opportunity menshi hariho ibyiza byinshi biko biraboneka bivuye mbere no kuri kano kariro twakije gafatiye kuri Rusizi Limited na Cibitoke Summertime kuko abo bantu bose bati kumbe turashobora bya bindi birashoboka uzazi ko tudahendanye hariho ukuntu zino ntara ziratandukanye mugabo hari ukuntu umurindi w'iterambere ugenda rutana uvuze uti ngantegura ikintu ingozi uvuze uti kuri abantu amahoteli ni wane ugitega uko nyene no mu Cibitoke nuko turi ku murindi ushushe nubu hari zizokugurura mbere hari zizokugurura ujya munsi nyene kubera ko abantu babura aho baryama mu baryama kwanza kweriki kandi tuzokora 24 hours to 24 hours hari abantu bafisa bakundana n'ibitanda nka je urumva bakeneye avuga ati mwe peace nariye nahaze kanje kuryama uheruka kuri uhagaze ukaryama ukagaruka watahaye Bujumbura oya hari amahoteli menshi gose kandi meza uheruka kuri uhagaze ryama urabikumbuye nk'abantu muherutse kurara gumuhagaze ryari murabikumbuye muri Ome muri Ome watashe witwaze bwakeye muherutse kurara buhagaze amasaha 80 ryari duhurire hariya hama murare muhagaze igana byo barabikumbura hama turaduhagaze tubanjuka je ni style happy people ya kera kuri za borabora n'ahandi ubu rero ni happy people ni Cibitoke Summertime kuri dogo warigeze uca muri happy people kera oya Pentecote yari mukundi yarabaye meme après no si ona yego ntiyari kujayo ko Pentecote ukwemera kwambara nibaze aho rategura ari Polenberg oya kwemera twataha saa 5 z'umurara kwemerera tuvugana umwana twumvikana oya subwana ni kwemera ni wiki nari nkiri muto ozigo acari muto bigezaho hose happy boy yanyuma yabaye muri 2019 oya sangwa warukiri muto gusohoka vraiment si ibintu byanjye warukiri muto 2019 happy boy yanyuma niho yabaye 2019 nari nkiri muto no hari umuntu w'umugenzi wanje ahora ambwira ngo aracari muto w'umukobwa warakwiza umugabo warose kumucokoza je ndamubwira nti wewe wiganye na mama uracari muto ako kantu karamuye niganye na mama wa muganda acari muto nanubwira ibintu oya si wewe simbwiye wewe si wewe basha tugaruke muri Summertime Summertime twayihejeje izoba ejo nk'abantu ni 10000 vraiment make cyane 10000 ajutako kujya inyama mpaka mukazitera je akinyama kora ntari suko nzoza kaca kambabaza ku mutima mugabo mwebwe muzoshobora musama nakose nta kuntu wamwemerera kuguruka impene oya ntacyo reka tubivugana all micro tuzokumuzanira ntacyo turavugana all micro reka turavyiga yego turavyiga okay tubaye famasi zanyu abantu bifuza kuza muri sama tuwesere abantu bifuza kuja muri Cibitoke Summertime ejo ni kuri dogodogo mu Cibitoke bwira abagenzi bawe shaka kuba bazi ingene bahagenda canke haroshe no kugenda ibabaga Cibitoke muri twari irya yo ku mpanda yes genda gushika mu Cibitoke nibara rimwe rigoroye nkuko one way nimba utahazi kandi amafaranga kwinjira amafaranga make waronse ukuntu ushikayo kuronka ukuntu garuka bizavuye ushobora kubitura nabiye kumuzokura hariya nyene hanyuma hazo hari abastar batandukanye nka Mona Benturo hazo hari Melanin Gusto bavuye no muri yangabiri ni one way hazo bavuye muri yangabiri yacaza
muri Cibitoke summertime. Donc abantu bifuza kuza muze mugehuke mugesho muziki muge n'inyama gushika muvuye muvuga dufise inyama ziryoshe cyane aha kubera ziriya mpene zahari iwacu impene si zimwe oyaye bivana n'ubwatsi zirya n'icyuhiro icyuhiro cy'iwacu ni naturere nakose mubwiye n'abantu bose bava mu zindi ntara bagiye kugishisha mu Cibitoke nenda kubaze oya mubaze kwa uraza ahantu henshi hari inyama ngaho Bujumbura aha kuri agrobu aho bita ngo ku mpene je sais pas ku mpene habaye henshi bashaka ariko ibaze yuko shaka weekend hari abantu bava i Bujumbura bagiye kurya inyama mu Cibitoke ahantu biti Buganda inyama ziryoshe oya samafseri none wisize neza ntukiboneka neza ukagikaruka keza none impene yariye neza ikagira bikwiye biryoshe yoreka kuryoha gute impene zo mu Cibitoke mukazobana bikiganiro mwandanya mu gizo vyatsi cyatsi byo mu zindi ntara ko impene zose ziva mu ntara hagati nta Bujumbura ntiborora impene hari ziva ngaha haruguru misozi harami isagara inka ikamwe ico yari ziba zirushe urabona ibintu vyangiye ico gituma ubona zitanaryoha tuzisiga ngaha tukaja mu Cibitoke urigero ubona kumene hatuzi abantu kuri agrobu zihanganye na none n'abantu ufete duhendane hozi udafise information ni ikintu kibi cyane donc hari abantu bajya izijya mpene kubera batarumviriza hari rero uzokwama babona bazoguma bazijya muga mu musi bahonjeje hari ntuzosokona n'amahera yabo ngaha okay donc okay sawa basi nakundira ntimharire kandi ntaraja kuziguta ngo numvirize donc muza mugende muzumvirize izo mpene kwere kugira muce simpene n'inkoko n'inka zose zijya umva muce muza mumbwire si ari ivyo si atari ivyo baca bampa ikindi kivi baca bankatira ati je n'umushabuza kugaca abantu banje ku televiziyo wanje ibintu vy'ububeshi mu mikindi kivi kugira ngo nimunkomeretse kandi tweze ikiganiro sinze ko mfite information ngomba murenza kugira ngo ntiturambira abantu ngo bihere babivuyemo vyo kuza mu giteramo information zindi twakongera ko nuko dushimira cyane na cyane ko turakora n'abartiste tuzobana nabo baba ba DJs baba baririmbyi baba ba MCs bose turabari ku mwanya ama partage ama communication tumeze neza cyane staff ya Rusizi Limited tumeze neza turiteguye n'Imana dukingiye nta numwe hano mutwe na gripe n'uburozi naho buronka ntibufata hambavu y'ibyo turashimira mbere n'ubuyobozi bw'intara nziza ya Cibitoke duhereye kuri umwuba wa Buramatari w'intara Konedo Police Karem Bizoza n'abasore bafatikanije kurongora iriya ntara uburongozi bw'igipolisi mu ntara muri commune Rugombo abo bose tuko turakorana aba partenaires batandukanye kugira ngo tuzotanga umunezero utagabanije twanashimira mbere tushimira kandi n'ababandi bashimye gufatanya ibikorwa na Rusizi Limited aho novuga nka Amstel ni Brarudi bice mu kinyobwa Amstel nkavuga ibanki bankobu nkavuga assurance BIC nkavuga Vyuka Event bazoba ariko baratanga amafoto y'ikibiriraho wifotoza bacha guifoto wifotoza ifoto hama tukavuga kandi ko hariho na Cibitoke Taverne urabona ko twambaye Cibitoke Taverne ngaha uyu n'umundi fatanya ibikorwa asanzwe aba muri Australia mugabo yavuze ati okay nanje ndashaka yuko ngira icyo nterereye rero na evaluation global izoba dimanche ku mugoroba muri Cibitoke Taverne hama Vyuka Event nambaze kwabwira ibyari ibisigaye ni ibintu byiza cyane bipanze neza umva urubanza rumaze kuba incuro zine ntavyo kubahatisha na kubita swata ni muri zone dutera amanota atatu hanyuma ingorane utazoza gusa sibyo kana kose cyane gose akose were bonwi zosubira mbo wanyemereye kuzogusubiza ku karama kugutembereza ibindi tuzobiganira sawa no kunyereka bigisha banje bakiye uya muganyemereye itongo nta kibazo beringana gute ndashaka kubwira nitambuka ni waruha urahagarara save sinzi ibyo navyanze ndabizi ko iby'itongo bishoboka ubwa kugenda ashaka kubazi ko udakunda kugenda nuko nzi ngena ega na haraduga ndotambuka mfata video ndobigira live haraduga gutya ni hatambuka kashobora ndusha namu ico umwana w'umuntu ashaka arakirondera yego nzotambuka na cyangwa zotera ibuye oya ibuye yarama parcelle ngo yakira muri rohero ngo niyo batera ibuye bagati utera umunana ahugwa niho jijo bugabo nzotambuka ndavyeme gutambuka kandi kugira ngo sindakwibe nzotambukira kuri video mbonye ndushe ncamvuga ati ngo ayibonye hano ruhi uwo munsi zo kuragira na vlog aha rero twagiye kwa papi Nyagatongo ni bon ubundi bangana ko ibiganiro nk'ibi nk'ani bigaragara ko twagize abanangabiye ego
take 5. Yes. Yes, Rasta urashobora kudashika woman. kucugego cyane nawe ugacumpa akandi kazi Birashoboka. reka ndabashimire rero abantu bose bavuze kino kiganiro mwumvise Robi ikiganiro kugira ngo tubatane mu gihe giteramo kizoba ejo nezere ko muzaza kugira ngo mushobore gushigikira bano bantu nawe nyene baza bashobore kugira ko haje gutegura ikindi mwakuze ndagushimiye kose nawe papi ndagushimiye umwaka uza nizoba ari 5 ans hoho bizoba ari anniversaire alors bisous na hejo muri yangabire je bazombonayo abasigaye muzobona Nova muri Cibitoke summertime bye bye Siren Vibes TV.